batije kandi Buyengero yaraduha gusa bagaca bashaka kuza kuvuga ngo yuko ngo vy'impapuro Buyengero bari baduhaye impapuro bazitwakira ku irembo witwa Mathias waheruka guhera none izo mpapuro yari yazidushikirije baca bongera barazitwaka ngo zana tuzibabikire ngo hariho akantu tugomba dushire ngo twongere tuzibabikire ngo ntibaze bazibibe niwe yahora mfasha n'ivyo mfungura ubu nta n'ivyo ngifungura padira Kim n'abamasera bahora bampera barababujije ntimusubiye guhinja Odeta candagumayo hama hageze ko ntaha candasubira ndatangaruka muri Kamenge ubu rero nta wundi muntu nari mfise amfasha gushika n'ubu ziba Mijo Talent TV bariko badukurikirana dushobora gusanga hari abantu bafise umutima w'urukundo hakagira ico bagufashije akajambo babwira kugira ngo bamenye Odeta ahari ngene amerewe ico bogufasha ku muntu afise umutima w'urukundo usaba iki abantu bariko baradukurikirana yego nsaba ko nukuri ubufasha bw'uko jewe noronka ngene mbaho nkaronka ngene mvuzwa kuko jewe ingwara zose ngwara sinigera nipfuza nta muntu ankurikirana ubuzima bwe wanje ubu Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ngarutse ndabaramutsa ndababwira ngo bwakeye namwiriwe bivanye naho muhereye hose bivanye n'igihugu murimwo kuko turazi ko dukurikirwa n'abantu benshi cyane kuri Mijo Talent TV murambona ni Jojo muri kumwe nkuko bisanzwe aha mubona murambona uyu munsi nironkeye umutumire yicaye ngaha mushaka kwibaza ati Mijo Talent TV n'urya muntu bimeze gute ego uyu munsi kuri Mijo Talent TV twaje gutemberera umuntu w'umurundikazi umumama w'umurundikazi ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura turi muri quartier Mihango mu Kamenge quartier Kamenge muri Mirango ya kabiri turi muri Mirango ya mbere nkuko mubibona twaje gusuhuza umuntu agwaye twaje gusuhuza umuntu yaje kugira ngo Mijo Talent TV igire byinshi bashikanye kuri we kugira ngo bamwe bafise urukundo kugira ngo hagire ico bamumariye kugira ngo ubu mubona akumva yo mufasha agirisha mufashije ariko nituvuze menshi reka tumuramutse atubwire byinshi mu byo yifuje kugira ngo yagena Mijo Talent TV turakuramukije muvyeyi turagize mwiriwe mumeze neza tumeze neza buke muganda afise ingorane nyinshi yego reka turabona wambaye n'ishapuro no muso wazindutse mu misa ya mbere guse aya nivyakunze ko nshikaho nasengeye muhira kubera nagize agisida ndinagaho naragize ingorane bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kubibona turi kumwe n'umumama yambaye ishapure birabone ko hari umukristo uyu munsi yifuje kuyagana Mijo Talent TV mugabo inyuma yo kuyaga kwacu hari byinshi ashaka kutubwira hari byinshi ashaka kuraba abakunzi ba Mijo Talent TV bakunze kumukurikira na cyane bamwe bafise umutima w'urukundo kugira ngo murabona mwamaze kubona Bekiye mwamaze kubona n'umuntu atavaho yicaye muri make muramenya byinshi kuri we reka tumubaze bega mu buto bwawe byari bimeze gute urashaka kutubwira ati kwanza tubwira izina kuri Mijo Talent bamenya ati turiko turayaga nande mwitwa bande je nitwa Nizigimana Odeta Nizigimana Odeta urakomeye none oya je kuva mu 2002 je sinigeze nkomera nagumye ngwaye kubera ubuzima nagiyemo ni bubi kubera je nari inkomeye ubwa mbere nyene nari nubatse ariko mu nyuma rero haratera iby'ugwimo mu 2002 umugabo wanje arafa hanyuma rero burya nanje mu nyuma ndakomereka cyane utaratubwira byinshi Odeta tukwibarize mu buto bwawe wari ukomeye canke wari usanzwe ugendera ku mabeki nari inkomeye iyi ni agisida nagize barabanje kundasa hama rero bahejeje kubandashe ncambika imuga gushika n'ubu kubera hamwivi aho bandashe ngaha mwivi haramerewe nabi cyane amagufa arameneka ndabura ukuntu ndahopeza ndagenda kwa muganga ntivyakunda ko banyopera bacavuga ati mpaka ntagiye hanze sishobora gukira kubera aka kagasiro ko ngaka ari karamenetse hama kaguma arifu hama kagumya arifu mbaho nyene uko nyene ndava mu bitaro ndataha ariko ntaho natashe nagumye merewe nabi kukuguru kubera hamwivi hararumutse hararumuka barabura naho bagucira kubera no ngaha haruguru hariho grenade iri ngaha hari urunogo barabuze ngene bako bagucira ngaha bacavuga ati ngo wewe ngo ntitwoshobora kuronka ngene tukuvura baca barampa imisi yuko
bazoca ukuguru nanjye nca ndonda ndahera dogoteri nawe siho yarari agiye kuzasanga naronze ndahera niyumvira ukuntu bazomfuca ukuguru sinari bwabone n'umuntu aciye ukuguru nca ndagira ubwoba nca rero bica biranjamo nca ndonda ndahera dogoteri rero ambajije ati wewe ko nagiye muri mission siga uvyibushe byagenze gute nca mvuga ati bambariye ko bazonca ukuguru tibande nca ndababarira abanyeshuri bari bahari hama rero aca avuga ati nta muntu babarira ko baca ukuguru ataca aragendana n'abashwanira hama rero uwo jezi yari yavuze ko azonca ukuguru yitwa jezi hari kuri wa karete barazi ko nahagwariye n'abarya bose bahage baranzi baca bavuga ati ngo nta muntu azoguca ukuguru ngo wandeze ngo mugabo ngo ntaco ngo nta kundi vyari kumera ngo nta muntu azoguca ukuguru ntibaca bakundekera kuko nyene ndakugendana uko nyene ni mugabo uko kuguru kuguma kunzanira ingwara nyinshi nama ndi mu bitaro bama babaze n'ubu hari y'icuma ejo bundi naho nca ndinaga ubu nguye mu nzu nta nikiraba nta nikiki nta n'uwo mfise nta n'inshuti mfise nta n'icefo ca ruguru merewe uku nyene nta n'umuntu anshikako jewe izo nizo ngorane mfise. Watubwiye ngo bakurashe mu 2002 none ico gihe wari uri kumwe n'umufasha? Namufasha nari mfise wewe yari yafuye kuva imbere y'igihe hama rero nanje nca nguma nduko ndumwe mugabo naradandagiza utuntu nyene nkava nka ruguru nkaza kurangura utuntu ruguru uri kimuga oya naciye ndaswa mu nyuma nabanje kumera nk'ukomeye hanyuma rero mu nyuma bamaze kundasa ivyo nadandagiza byose birahagarara nca ndaguma uko nyene aho rero naba muri heha rero twari duherekeje abantu tugenda tumwe baja muri Kavumu niho rero uwo muntu yaciye aza ariruka aca arahundagaza abantu bose bahari insoro rero nisha ziramfata zimfashe rero niko baciye bandasa mwivi ndamerewe nabi gushika ndabwara nkabura n'ikimbuza nkagwara amaso nkagira ikingwaye n'amaneri sindonka n'ikimbuza ahubwo naratevye no gupfa n'ukuri je narabayeho nabi muri aya masoro gushika kubera intambara ariko rero nta kintu gifasha nk'ubu urabona aha haravyutse ndinaga mu nzu haza ikintu kizira muri uko kuguru nca ninaga mu nzu ukuguru wabonye ngene gusa kuzuye amaraso nta no mw'iradiyo ndonka ngene nja ico rero nasaba ko n'ukuri bufasha yuko uwo bafise ikigongo yoza akamfasha burya je ndamerewe nabi n'ukuri. None ico gihe umaze kugira ingorane nk'iyo watubwiye ko umufasha wawe atarahari wowe umuntu yagumye gukurikirana kugira ngo uje mu bitaro watubwiye ko igihe kinini wabaye mu bitaro umwanya utari muto ubonana n'abadokiteri batandukanye none ico gihe nta muntu yari karagukurikirana kugira ngo agufashe kugira ngo wumve ko ukuguru kuva mu 2002 niho nagira ingorane abantu bamfashije nabo muri Médecins Sans Frontières nibo batuvuje muri wa karete hama babona byase ko banyopera baca barandugana hariya kwa Rujani niyo twaciye tugenda kugwarira nca ndagumayo hama hageze ko ntaha nca ndasubira ndatangaruka muri Kamenge. Ubu rero nta wundi muntu nari mfise amfasha gushika n'ubu. Ubu unya uratubwiye ko ata muntu numwe ariko aragukurikirana none nk'ubu bishitse ukitura ku bitaro wari warituye ko watubwiye kuri abo muri Médecins Sans Frontières aribo bagufashije ubu unya tuvuge ugiye kuvuga nti jenje gusaba ubufasha nk'ubwo mwampaye bwa mbere bivanye n'ikibazo bufise n'ingene ukuguru bategeze bagera cyo babugukore kugira ngo wumve ko umuntu nka kera mugurumva ko bidashobora kunda byasaba ko baguca ubu none ubituye ntabwo wigeze usubirayo kubitura kugira ngo bagire ico bagufashije. Medecin yavuye igenda kubera urwimo rwari rurerure Medecin nayo ico gihe kwa Rujani yaciye igenda niyo ngeye kugaruka kandi ubu naho Medecin ishobora kunyakira kubera atari yakira umuntu ari hagikomereka niho bamwakira nayi wanje yamvuje yaciye igenda hama ncandisha ukongo umuko urumva sinshobora kuronka ikintu kimvuza nuko kuguru naho kugira shoke nguma ngwariye mu nzu nguma ntumbira mu nzu hanyene je hana naragowe n'ukuri singira ikintu kimvuza niyo ngwaye nguma ha mu nzu nta nikigira tewe ngo hari umuntu ngo yoza no kumfasha n'ikintu. Reka tugusabe gatonya kubera twumvise ko uriko urasaba urufasha kumbure hari abantu bashobora kwivuga ati none uyu muntu ariko atubwira ko yababaye tubona yicaye umuntu ariko arakuraba ko uriko uramuraba urabona ko ari umuntu menga afise ubuzima bwiza ariko aratubwiye ko agowe atagira umuntu n'umwe amufasha atagira n'uwumuha amazi ndetse
atatomboye ngo abone nk'urenganya kugira ngo agire icyo amufashije ni uwo kuguma yicaye. Urashobora kwereka abakunzi bariko baraturaba kugira ngo uwo kwivuza kugira icyo agukoreye kubwo bumuga bwawe amenya ati uyu muntu kweri yarafise ubumuga, urashobora kubereka ati jewe ikibazo nagize niki, kuko bakubona wicaye gutyo umenga urakomeye naho tubona amabeki. aho ntushobora kubereka ntuhabereka kandi barazi ko amagufa amenetse y'umuntu yuko bigiza n'ingorane, ntushobora kubereka aho ngwaye nkabereka nta na kimwe. Odeta watubwiye ko utagira shinge na rugero, none tugusanze mu rugo iwawe umuntu ariko araturaba arabona neza ko ari iwawe, none aho uri ko tuzi ko Bujumbura ubuzima butandukanye, aho uri ho bari iwawe cyangwa urapanze bimeze gute? Oya simpanze kuva mu 2015 n'amataye 10 na kangahe, jewe nukuri hariho abapadiri bari bankuye mu bitaro nari muri Médecins Sans Frontières, baca baranzana babanza kumpa hafi y'ikigo ca paruwasi. Ubu rero baranyimuye ahamba naho nyene n'inzu ya Buyengero yasize, ariko ubuye bariko barazidusohora ngo izo nzu tuzivemwo. Nukuri turamerewe nabi cyane ngo tuzivemwo tutagira iyo tuja. Aha hari imfuvyi, hari abafakazi, hariho n'umumama aheruka gufatwa abana, ariko dusaba yuko nukuri ubufasha bw'uko izo nzu ngene batozidukuramo, kuko n'uwo mupadiri bariko barosha ngo azidukuremwo yoshwa n'ishingwa miryango, nibo bariko baramosha ngo azidukuremwo kubera aribo bace bajya komisiyo ndende. Aha rero nibo bariko baradusohoza kugira tuve muri izi nzu, kuko nibo bajya komisiyo bitwa ngo bari muri paruwasi, ngo n'abantu muri abakecuru bose bariko barabirukana, abakecuru banyuranye amaguru bose n'abakecuru batakimenya no kuvuga. Nukuri dushaka mutuserukire mutubereho, nukuri murabe ko, kuko nkaje banyirukanye sindonke iyo shobora kuja, nta na hamwe mfise, nta niki sinshobora kugira ante. Buyengero yanzanye namwe bari ikibazo ciwanje ngene vyagenze ivy'iwanje vyose, ati uce wandikira paruwasi bace baza kugutora, bace baraza kuntora. Hama rero nca iyo nzu nari ndayimazemo nk'imyaka nka 20 n'iyindi mu nyuma rero iyi nyene niyo wari umazemo imyaka 20. iyi niyo banyimuriyemwo, bankuye muri iyo yindi. Padiri ati ndahakeneye, ati mugabo ucuja mu yindi nyene ya Buyengero, baca banshira mu yindi ya Buyengero. None ubu bariko baratwiruka ko ngo nizi tuzivemwo, amabuye yaraje baratuye ngo baragurishije, nivyo turimwo nizo ngorane turimwo. Baguma badukofoka ngo tuje kwita ngo tuve muri izo nzu ngo nizo badutije, kandi Buyengero yaraduha gusa bagaca bashaka kuza kuvuga ngo yuko ngo vy'impapuro. Buyengero bari baduhaye impapuro bazitwakira ku irembo witwa Mathias waheruka guhera. None izo mpapuro yari yazidushikirije, baca bongera barazitwaka ngo zana tuzibabikire, ngo hari akantu tugomba dushire ngo twongere tuzibabikire ngo ntibaze bazibibe. Ati baca barazibika muri paruwasi. Ati mu nyuma rero bariko bavuga ngo nituhave tugende turi bimuga, kandi bampaye aho hantu nkahaba ndi kimuga. None banyirukana ngo nje hehe, noja mwibarabara hehe, bazi ko batagira handi badushira, tuva mu nzu ngo tuce tujahe. Nisho rero nashaka kuvuga byo byose ni ngorane gusa ziri kuri cewe gusa. Hama ibi byo kwivuza navyo nukuri ubugira kabiri kuguru kwarambyutse, kumbyutse barandihira, padiri mukuru arandihira inzu, aravuga ati araza kundihira ibitaro, aratanga 200 ngahe, arandihira ibitaro, baranyopera. Nukuri sinohakana ko padiri mukuru hari ikintu yafashije, yarakifashije. Arandihira kubera nabanje kugwarira Ibubanza, abazungu bantwaye Ibubanza baratwopera, mugabaza arandungikira amasera kugira aze kundaba. None ubu yaranse, nugiye ntiwinjira, hariho umuzamu bari ku irembo ntibemera ko winjira, ngo nituve muri ayo mazu, ngo nituve muri ayo mazu. Baciye batanga itegeko ry'uko atawe uzosubira kwinjira kijya kigo atavuye muri iyo nzu. Uko ni ku bintu rero bimeze, urumva nivyo rero bimeze uko nyene. Ico gihe urumva Buyengero we yarabashikirije amazu, ahiye abashikiriza yababwiye ko abagabiye burundu canke yababwiye ko abahaye mubemwo kubera ko muri bimuga? Yaduhaye ngo tubemwo, yari yaduhaye ngo tubemwo, umuzukuru n'umuzukuruza ngo ndabahaye aho muba, ngo mufukame musenge, ngo sije ndabahaye, ngo muriko mwubakirwa n'Ubutaliyana, ngo bafakazi nkamwebwe ngo n'imfuvyi, ngo nimwicare musenge, ngo sije ndabahaye, ngo ubuzima bwanyu bwose ngaho. N'abana banje ntibari ngaha, bari ahantu mu buhungiro. Acavuga ati bamanukane kugira baze kuyiga. Abana baca baranyegera baraza. Baje rero
amashuri urumva ntibabandanije neza kuko bari bamaze igihe kinini batiga, ubwenge ntibwari babufise neza kubera babona umenga ni ingorane, ntibiga abana ntibiga, n'ubu nta wize visa arimo. Hama rero amashuri acahagarara uko, ishingwa miryango bakaza baranka yuko baronka amakaye, batangura kuza baraduteranya muri paruwasi ngo nibagira amaka, nabo ntibari bwagere kuja muri ka. Hama amashuri acahagarara uko, ntibize ntibagize nabo nyene ntibize, navyaye abana babiri, umukobwa rero yaragiye ku mugabo, naho yagiye nawe nyene nta kigenda, nta kuntu hari, uyu muhungu niwe dusigaranye ngaha. Baca baraza ngaha, barazana imipanga, baraza kudutema, umupanga w'ababanyi, abahungu bigira ngo nishingwa miryango batanga mape, uyo mugabo aba ngaha acazana umupanga asubije yibati yaje bahije kunyiba indobo, baranshira no mu gasho. Kandi amakosa yari kuri abo bantu baje kubomoriza inzu tubamwo, mugabo bo ntibigeze babona amakosa kubera bafise amahera, bashaka kubona ko twebwe twe turi mu makosa. Umuhungu wanje arafungwa, n'uwundi muhungu yitwa ko ari inshuti yanje yari ngaha, bamukubita inyundo yo mu mutwe. Ivyo byose byagiye uko nyene, nta muntu yanabinkurikiraniye. Urumva si uwo mugore yarazanye ababomora, ntiyabazanye ngo bamuvuze, oya, bica bihera uko nyene. Jewe nta kintu na kimwe mfise kwisi kimvugira. Goreti, reka tugaruke ku buzima bwawe. None ico gihe watubwiye ko ari umupadiri yagukurikirana, none nk'ubu umwituye aca kubwira gute kugira ngo, kubera ko bwa mbere yaragukurikirana, none ubu ntibora bishika wiyumvira ati nosubira kuri wa wundi yahora amfasha kugira ngo agire ico amfashije? Nta kintu ashobora kumfasha, baramubujije muri paruwasi ngo ibintu byose ngo isengero yose ngo ntiyohomba ngo kubera umuntu umwe, baza kumwosha no kwinjira. Ubu sininjira, niwe yahora amfasha n'ibyo mfungura, ubu nta n'ibyo ngifungura padiri akima. N'abamasera bahora bampera barababujije, ntimusubiye guhinja Odeta. Ubu mbayeho uku nyene, nta n'ikikingaburira mfise. Tikare hoho naho mubona uti bimeze uku, kare nari munini cyane kubera hoho nkigendagenda nari nzi kwironderera. Ubu naronze ahantu araheze gose, yego mbayeho nabi kweri. Ikintu ca mbere wosaba abakunzi ba Mijo Talent TV bariko badukurikirana, dushobora gusanga hari abantu bafise umutima w'urukundo, hakagira ico bagufashije, akajambo babwira kugira ngo bamenye Odeta ahari ingene amerewe, ico bogufasha ku muntu afise umutima w'urukundo. Usaba iki abantu bariko baradukurikirana? Yego nsaba ko nukuri ubufasha bw'uko jewe noronka ngene mbaho, nkaronka ngene mvuzwa, kuko jewe ingwara zose ngwara sinigera nipfuza, nta muntu ankurikirana ubuzima bwe wanje ubu kuva aho padiri abiviriyemwo kubera moshe y'abantu, nta kintu nkironka kimvuza. Ubu urabona ko kuguru kwasubiye kugahinyagara nkamera nabi, padiri yahora aca nkurikirana, none ubu baramubujije, yaciye abireka kuko n'umuntu yumva amabwire kubera n'umuzungu acagira ati abarundi biwanyu nibo bakubona, jewe sije ndiko ndabagirira ibi. Yarabihevye no kwinjira muri paruwasi sincinjira, ninjira gusa ngiye gusenga. Abikintu banyamiririyo. Ego, reka tugushimire ku kanya baduhaye kugira ngo tuyage ku by'ubuzima bwawe. Nukuri nagomba ndabe ngene bonkurikirana kugira nivuze, cyane cyane ku kuguru rero kuranteye ibibazo cyane, sinivuze ubu. Si urabona ko ngene kwiraburaniwe amaraso akavuririra indani, kandi biri mu magufa. Aha magufa yose arajyana indani, sinshobora kuronka ukuntu nivuza, handi mu nzu simva simva. Katugushimire ku kanya baduhaye. Bakunzi ba Mijo Talent TV, twababwiye muramenya byinshi kandi mwabimenye, mwabonye twari kumwe n'umumama akuze, urabona ko asanzwe akuze, afise ubuzima bubangamiwe, asaba ko umuntu afise umutima w'urukundo yogira ico amufashije kugira ngo ashobore kuvuzwa. Nukuri turabinginga kuri Mijo Talent TV, tubazanira amakuru atandukanye. Umuntu wese araba Mijo Talent TV afise umutima w'ikigongwe, umutima w'urukundo, yogira ico afashije Goreti, kuko Odeta nako kuko aramerewe nabi cyane, n'umuntu ameze nk'abandi ba mama, kandi umurabo urabona ko menga naha akuze ntakuze cyane, mugabo turabingingira kuri wa mutima nyene w'urukundo kugira ngo mugire ico mufashije Odeta ku bantu bafise umutima w'urukundo. Reka tubashimire cyane mwe mudukurikirana kuri Mijo Talent TV, tubibutsa cyane cyane kuraba Mijo Talent TV no kugira subscribe mudahengeshanya. Turabakunda cyane nimwe dukorera, naho butaha bye.